Inde. Alex. Nanumwe. Ati mpaye wewe. Umugira shwaye uwa wo muri MTC. Rega bigeme basigaye ni babiri. Inde nande. Ni John Gayera. Nawe ndurimo. Gayera numwige. Nta numwe nukuri no mutoye. Wowe ndurumwigeme? John numwige ko ndamubwira ko nta numwe mu bigeme. Kubera iki? Nta numwe akwiriye. Jo ufite Utiraronderera hanze. Alex uko ndamuzi. Nta numwe vraiment muri MTC. Yo kwemera cyane nimwe mwemera niyo bemera. Niyo twemera ntitwamwemera. Namaze ibyo byose nugaho icyo ndicyo yuko nta kintu na kimwe. Oya reka duhagarare okay. Nta bemera nimumwemera ibisha byinshi biri he. Kuba tabemera cyangwa kuba mutamwemera. Sa ibyo bice rero nkaho rero ico kiragoye. Okay dufate uramwemera. Uramwemera Alex uri muri organisation ya concert y'umugwi MTC. Ni bande bantu wibwira ko bakwiye kuba bari muri organisation y'iyo concert nk'igikorwa tuko durakora mu kuduza icubahiro c'Imana ariko kandi no mu kuexposa ibikorwa by'umugwi. Ni bande bantu wibwira ko baba bakwiye guparticipa muri organisation y'iyo concert? So organisation ya concert hajya irimo amakategori menshi mugabo ndavuga cyane ari hejuru y'ibindi. Muri organisation ya concert umuntu bankene cyane n'ujanye na communication kuko n'umusore premièrement so uri n'umustar rero iyo umaze kuba umustar hari ubuntu bw'urukundo kuri benshi bukugaragara ko ukaba bwinshi kuri wewe none muri ico gihe choix de congé ubigenza gute ni gute umenya Hermatsi umukobwa arankunda canke ni kwera n'ubufana Charo n'abantu benshi bamaze kwitubaza bagwa tubwira none mbega muzokwakira abandi bantu mu mugwi bimeze gute nka Michel est-ce que warondeye abantu basa ama compétence y'ivyo wagomba ko bakora canke urafise ubu ico warabiye ko kugira ngo uhitemwo abantu kuja muri MTC? Nibaza yuko umbajije ico narabiye ko nkakikwishura nkaronka uburyo ushobora kukikwishura vyogorana gato kuko se niwe mfise niwe ndirimbo dirimba ntandekura from January to December niwe mfise niwe ndirimbo dirimba nuzira guhemuka Kristo niwe isoko ry'ubuzima zoe iryo soko ntirikama zoe ritemba mw'ubuzima niwe soko ridakama ridudubiza mu buzima ntirikama soko ridakama ni Kristo of course nkuko mubona imbere ya kamera yanyu ni Mowadan Kankarazi MTC barafite indirimbo iri out yitwa zowe murabona ni bane ariko si bane umengana bararenga bane so turahera ku murongozi wabo ni Michel niwe tuzi so canke warakubise ku bavyita kude ya warayikubise ni uri umurongozi muri MTC jejwe iki muri MTC njejwe organisation aha witwa Kadianyira irankunda meze neza cyane mwaka mushasha watwese organiza biroroshe oya organiza abantu bangaye organiza ibiki organisation iri nk'ibintu byinshi nivyo ariko jewe ico nkora marketing mu mugwi nkakora na public relationships ubikoze imyaka ingahe imyaka ibaye 4 3 ko nja muri 5 birorosheho oya nivyoroshe biri nk'ama challenge ariko birashoboka bigoreye vyoroheye he bigoreye mu kumenya inzira hari gihe umuntu abona ka destination finale agapoint karanu quelque part tugomba gushikako ariko ukibwira ngo inzira iragororotse wigiye mugasanga harimo utuntu twinshi dukatakata. Michel nawe umeze neza? Je ndashima. Karibu kuri Marengo Media. Asante sana. Marengo ni Kiswahili uvuze intumbero. Navuze intumbero. Una marengo gani ufise intumbero iyi? Ure turazi intumbero tuzikoga. Ariko umeze neza? Je ndashima nawe ni sawa. Je ndashima. Ayo n'amafilme cyane ugwa amaso. Oya.
n'amafilme y'akazuba anako atari gake ko baravuga ngo abantu bari indirimbo mpuzamahanga bakwambara amafilme ngo n'abasani tuvuze ko muri abasani ni bo hewe ako kantu k'abasani nuko ntazi ico gasigura ikibuke umusani havuyemo sana n'umunyamwuga mugana tuvuga za terme abantu benshi babazi basi hari indirimbo mukombozi ya na Bface bavuze ngo abwiye ngo vishu ngo wambara nk'amavishu ngo wambara nk'amafilme mwijoro unasha mwusha ngo hari wonda ahonyora yogayo gusa Jesse nambaye mwijoro Imana ishimwe uyambara kugira nyene izuba ntiri kubite mu maso cyane ahari gihe uciyakura tugwikaze kuri Marengo Media umeze neza ndashima hariya muri MTC More Than Conquerors kwanza More Than Conquerors ni iki nuko bivuze abarushishwa kunesha anniversary mu Baroma 8:37 ni izina dufise rifatanye n'iyere ku Imana yaduhaye havuga ngo muri ivyo vyose turushishwa kunesha na Kristo yadukunze rero ugiye gusoma version y'icongereza niho ushobora iryo zina risanzwe riri ico gikorwa Imana yaduhaye gukora muri kino gihe guhishurira amahanga yose Kristo biciye mu gikorwa yakoze ku musaraba kibahindura abarushishwa kunesha mu buzima okay MTC burya yatanguye ryari yatanguranye n'abantu bangaho no musigeze kuri bangahe yatanguye 27 août 2016 tariki 27 z'ukwezi k'umunani 2016 twatanguye turi indwi baririmba gusa kubera ikorwa vyagiye biraguka biba ngombwa ko dushiramwe abandi batatu bajejwe intunganya bikorwa bo abaye baje muri kino kibanza hari umwe yasivye ubu rero twese hamwe turi 10 muri 10 uno munsi kuva muri 2016 no mwaka muzohimbaza imyaka 8 dukora imyaka 8 ko turiko turakura yes muri aba hari mwatanguranye yego divine mwaratanguranye okay divine kubgawo kuva mu gitangura nibiki uno munsi wishimira uvuga ati je ndiko ndaraba uretse umurongozi je nk'umumambure ariyo tumaze gushika ko twishimira muri MTC yego premièrement nkija muri MTC niho nari ngikizwa navuga ko ariho nari ngikizwa niho nari nkibenye ibintu vy'Imana MTC yarankujije mu gakiza yarankujije mu buryo bw'inkemu yaranyigishije gusoma Bible umuntu ari yagikizwa ntabara novuga ngo ntabarashinga imizi cyane mu bintu by'Imana rero yaratumye novuga aho ngeze mu bintu by'imwe mu buryo bw'inkemu nibaza ko MTC ifise mu ruhara no munsi okay sibiza Michel no kuva MTC tangura 2016 kugeza ubu target watanguranye n'ubu aho ugeze bice bingaye kwijana novuga ati je na targeting ibi target twatanguranye n'ubu aho tugeze nibaza ko tumaze gushika kuri 15 kwijana kubera yuko dufise ibicapo binini cyane twifuza gushikako ku buryo sinoshobora kuvuga yuko ahubwo tutumera nk'abatangura gukora muga Imana hari ivyimaze kudushoboza gushikako kandi habwa icubahiro cyane mugabo turiko tubona kure cyane rero ivyo kuvuga ngo ama pourcentage vyongora mugabo haraho turiko turaje hari ivyo Imana yakoze mugabo hari vyinshi yatubwiye itarakora hariyo vyinshi twifuza gushikako nivyo bikuru cyane turiko turahanga amaso novuga ko ari ikintu ciza cyane mubandanye mukora kandi novuga ko congrats no munsi MTC izina ifise nini cyane mu tuvuze nk'umugwi wa mbere ukunzwe ufise n'abantu benshi cyane nituravuga ko ari MTC mwe mubaza kari giki cyatumye MTC no munsi ba MTC abantu bose bazi harimo ibintu byinshi harimo ubuntu bw'Imana ubwa mbere na mbere Imana yadushoboje mugabo kandi harimo no gukora kuko Imana yadushoboje gutama yadushoboje gukora ibikorwa twakoze gushika no munsi nivyo tukibanda yadukora hama Imana iduha igikundiro cayo kuri abo bantu badukunda n'abazodukunda mu gihe kizoza nukubera ko Imana izo yabashizemo kandi habwa icubahiro uno munsi niko bisigura nico cyatumye no munsi MTC iba MTC okay hari reka tugende murafisa akarimbo gashasha keza karyoshe kitwa Zowini nayo batanguye banaririmba wewe iyi ndirimbo ufisemo uruhara uruhe uruhara mfise jewe nugo kuyakira neza niko ruhara rukomeye cyane mfise kuko sinavuga ngo naraze nka melody canke lyrics ariko uruhara jewe mfise gwa mbere nugo kuyakira neza hama nkayamamaza hari igikorwa uri kurakora ubikora gute nkuko ariko aravuga kumenyekanisha ibikorwa na marketing ubikora mu buryo buhe cyangwa nibihe bintu maze gukoranya wibonekeza no munsi MTC uvuga ati okay ndamaze kubashikana kwibi ivyo maze kubashikana ko rero biraza kungora parce que birashobora kuba bitari concret ariko nuko muvuze nko hari igikorwa ndiko ndakora nikibe specifique reka dufate tuko turategura nka concert
jewe kugira ngo mumve neza uruhara mba ndabifisemo turiko turategura dufate nka concert ikintu ca mbere nkora ni ugupromotinga umugwi ku bantu bashobora kugira ico bakoze kugira ngo iyi concert ikogwe mu buryo bwiza cane. Reka umuntu umwe yarigeze kumbwira umunsi umwe arambwira ngo mu bisanzwe nyimba uri manager w'ikintu nyimba reka niba abantu baze kunyumva nawe ndaza kubisigura nyimba uri manager w'ikintu nyimba ufise ikintu co kwamamaza mu yandi majambo ico kintu ni nkaho ni product yawe ni brand yawe utegeza kuyamamaza nyimba hari ibintu Bralud ikora kugira ngo yamamaze Coca-Cola nyimba ihora ibikora ntavyo nzi ni navyo ndi sense gukora namamaza umugwi ariko seulement aho bitandukanira nuko kumbure ama objectif tegezwa kwatenya aba atandukanye donc uburyo twajisa buba ubutandukanye mugabo inzira igomba kuba nkaho isa nkahari imwe so rero kubingerekeye concrètement reka mvuge ngo turamaze kuorganiza ibikorwa vyinshi nivyo twakoze concert imwe muri 2022 kandi yabaye success cyane turabishimira Imana ariko si turamaze gukora n'ibindi bikorwa by'amavuga butumwa n'uyu mwaka marateganya kandi gukora izindi concert no tutekanya gukora ivuga butumwa mu kwa gatanu ivuga butumwa ryo hanze donc ni azoba ni nk'igikorane navyo biri mu bikorwa duhereza agaciro c'est pas seulement ama concert tubirimwe mu bikorwa duhereza agaciro kuko mu byo tubwirizwa gukora no gushikana ubutumwa bwiza kure hashoboka mwese musanzwe munasengera hamwe yego hamwe cyane muri CLG ku mugwa w'Imana nzima ishengero muri Kinana 4 rirongowe n'umukozi w'Imana Apotre Kevin Sibomana no musanzwe musengera mwese hari mufite abakobwa bangahe muri MTC abigeme ni bangahe abasore ni bangahe abigeme baririmba utandukanye abasore n'abagabo n'abigeme n'abakenyezi akori keza cyane dufise abakobwa baririmba babiri n'umumadame umwe tukagira umukobwa umwe akora organisation n'umumadame umwe hama mu bahungu haririmba abahungu batatu n'umwe agiye kubavamwo vuba cane agiye kubaka mushinga na harimo igitwi nimwe twagiye turabona hatari hake naribonye muri Tanzania ugasanga hari barahujwe n'Imana koko ugasanga n'Imana umweretse umwe muri abo bari kumwe MTC nabo birashika deka yijura oya mwe natubwiye tubwire Alex Imana irakwereka umwe hari umuntu umwe Imana irakwereka hagati mu mugwi oya umva rero umva yaravye mu mugwi wose usanga nta kuntu go from datora ntacyo dukoreye Alex ariko muretse wewe kuba atarabona wewe nawe n'umwigeme hari urabona mana yanje ukora ikibazo kicaye kugaruka ko nico kibi niko kabi jeshe ntawe ndabona n'ukuri yego ntawe ndabona kwemeza kungukwe nameze neza kwaza n'amahoro cane amaso komeza ko harwa amaso nawe naho ndagwaye ambe bavuga n'amaso yiki numva bavuga ngo nayimbwa kweri sinzi n'amaso yimbwa ariko warakize yego Imana ishimwe wowe wivugiye kiko benshi baba bakeneye n'umuti hari umuntu ariko araturabona umunsi nashizemo umuti mugabo izina ry'uwo muti murimbatsa wagiye ku bitaro oya banyandikiye umuti hamangenda kuri farmasi w'ikirundi cyane wagiye ku bitaro urivubara nagiye muri consultation baranyandikira hama umeze neza ubu ndameze neza cyane muri MTC ko utarashimaye hewe sinda abo wifuza uko ntabariyo ngiya sindahumuka ngira ngo ndashari ndashaho turetse MTC hanze ho haraburaho ukumva ni sawa hanze naho nyese ndahumuka neza ndacaye ko ndarabuke buke kweli none ushaka iki
shaje sinzi kwengana igihe c'Imana kitarashika ariko nicashika cashika kweri uzomenya gute ko cashitse nzogutumira uwo munsi yego ariko mbwa muri MTC ni bo uri kuraraba babone yanje ashika ahubwo bariko baturaba kweri karibu kweri iwaje dufise abana beza hari muri MTC ujejwe iki muri MTC jewe ndi muri organisation nkaba jeje ibintu vya evenementiel hama nibijanye n'amaklipe nije mba ndi behind nyene ndiko ndondera ibikoresho bikoreshwaho ndiko ndavugana n'aba producteur ibintu nk'ivyo nyene yego okay reka tugaruke ku ndirimbo shasha yitwa Zoe gena kuri YouTube ya MTC More Than Conquerors indirimbo iri kwifise n'amasanamu kandi indirimbo imeze neza ihezagira je kintu ndakuvuga kiciri kurumvira indirimbo ya gospel bisa kuhumiriza kugira ngo ifiringe bisa kuhumiza kuma Zoe kugira nyene ugafiringe neza so reka tugaruke kwa Michel utubwire neza neza kuko byakoresha umwanya utubwire Zoe yakozwe gute n'ibiki vyagoranye nawe kandi the same tuvugire ri karagaciye bona nabitahuye Zoe yakozwe tubonera n'akaje ko gushimira aba producteur bayikoze yakozwe n'u producteur yitwa Trust Beat wo muri Iteka Record turamushimiye cyane ahari mani mu mugisha ikogwa kandi n'u producteur yitwa One Way I Breezy nawe turamushimiye gose n'abamizije bavugijemo turabashimiye video ikogwa n'umu director yitwa Bani Tordo nawe nyene turamushimiye nabo bakorana cyane nibaza yuko kuva muri studio gushika kuri video murabizi ko muri studio ntihabuze ibintu bigorana ivy'imyanya ivy'amatara acika mugabo ivyo ahanini kugira ngo nyene bishize kudukomeza no kuducura kugira ngo bigende neza mugabo en general vyagenze neza vyose yego nibaza ko Michel yabivuze neza ibigorana ntibibura n'utuntu tumwe na turiya muri studio ntibiba vyoroshe ibintu byatunaje ntibiba vyoroshe navyone mugabo Imana iradufasha kwame mugabo hari bigorana naho tutabivuga hari bigora abagabo amwe ntayo bagora utwe birahari turabagabo biragoranye abantu babagabo ntibitugura ntivyobura of course akumbure bumvise indirimbo mushobora kuyisanga MTC bababwiye aho batangura 2016 no munsi no mu mwaka bazohimbaza imyaka 8 bari kumwe batanguye arindwi no munsi ni 10 hari abantu bagiye barongeramwe kubera babona ko hari abantu badashobora kwishikana petete kugira ngo umugwi wuzure hari indire mubona hari undi muntu murakenera hari ubura oya umviriza uko igikorwa kiza kiraguka harakenerwa abantu rero pour le moment peut-être ko tuzobimenyesha mu minsi iri iraza imbere yego mugabo unyunganira Misha ndamwunganira ariko tuberera na ranfort urumva burya mu mugwi hari bisata byinshi kandi ivyo bisata usanga bikenera abantu rero igisata cyo kuririmba nivyo hari uko ngeneye ibintu byabaye ngo ko twugara imiryango mugabo nk'igisata cyo gutanga uburyo ico gisata kiracahari kandi kirakeneye abantu kuko twe dukenera uburyo bwinshi gukora audio zirazivye mu gihugu uretse hanze y'igihugu no mu Burundi birazivye uretse ko hari nizo tuba twifuza gukorera ahandi hantu video byo byose no bivugira ngaho musanzwe mubizi rero umuntu yifuza kuduterera akivuga ati je gisata cy'uburyo muri nifuza kugifata mu ntoki uyu muntu natwandikire karibu cyane nta kindi gisata ico gikemutse ibindi ico gisata gikemutse urumva gikemura n'ibindi vyinshi mugabo ashobora kuba n'ivyiyumviro canke amasengesho duterera avyo nyine urahawe ikaze okay I think ko mukurangiza twokora uko uno munsi muri mu mugwi hari utuntu bumva ubaza umuntu kanaka uno munsi ngomba ndaguhe micro ube nka Sisida Silva no munsi uhosting Marengo Media umwe araza kubaza umwe ikibazo bena ashita kumva kuco yishuye nta nyuzwa arashobora kumubaza akandi uratangwa wipresente nkumenyesha makuru ndaheri wawe baramereye kundi umenyesha amakuru mpera he ante hama uvuge televiziyo ikora ko navise aka je bigenda gute akayirondera nitwa Kalianera irankunda nkuko nayivuze ngitangura karibu cyane muri section y'ibibazo karibu twatubazanye amugabo introduction yawe tugora ico kiganiro cyacu tugora gukurikira kamera ngiye agira introduction nk'umuntu umenyesha amakuru sinakoze introduction muri commentaire batubwire section y'ibibazo okay vuga
Kweli ki ariko hari umumenyesha makuru kwanza babaza kweli ki ari karambaza uyu twese tugize abesha makuru rindira mbaze rero wewe banze rindira washikiye okay basi introduce yourself wewe okay bandage nta sorry karagaciye reka tubaze Divine hariya ayi ariko arasenga Divine wiriwe Divine cyo waramutse ivaye naramutse shaka kubaza ikibazo Divine iki gikurikira ukomeza kunkwege Divine Divine yavuze ngo kuba yaraje muri MTC byarakontribuye cyane muri novuga mu gukura kwiwe ko mu buryo bw'imwemwe no kuvuga yuko apa ivyo atakindi kintu kimwe MTC yakuye parce que nimba byo bari ivyo gusa ni wabura umuntu ari equilibre fisi ivy'imwemwe gusa atabindi MTC yaguhaye nuvume ngaho baharagahaze ushaka kutwishura ako shani vraiment novuga ngo si ivyo vyonyene nivyo nashoboye kuvuga ofet ibintu MTC maze kumarira ntavyo novugira byose navuze ikintu nyamukuru antuka kindi ku mutima kuko ikindi kimwe ana yanje novuga ngo kare naratinya cyane novuga gute kuja imbere y'abantu naratinya n'ubu naho bitarahera gose mugabo naratinya cyane nko kuririmba nari nsanzwe mfise iyo don mugabo sinavuga ngo noririmba imbere y'abantu naratinya kweri mugabo quand même Jose kuja imbere y'abantu ko nundi ko ndavuga neza je me très bien yego cyane gose urumva nawe Aniel ndabyumva MTC yagukoreye ibikomeye kuzana ikimazi cishimwe yego ndashaka kwaza ikindi kibazo si bijanye n'ivyo ukora ariko kandi birafise aho bihurira abakobwa hari ukungene iyo bari muri carrière que ce soit mu byo kuririmba que ce soit no mu bindi bitandukanye umenga hari gihe bagira uburimbi ndabivuga neza ugasanga nk'iyo bubatse baraduhinduriye aguhindurira ugasanga mu mugwi uwo muntu urashaka kugira ico mwiteze ko cyangwa ukabona ari karakora kubera yuko ari single kubera yuko peut-être atari marié mugabo benshi iyo bamaze kuja mu rugo ugasanga baciye basa nkaho umenga baradeviye barabivuyemo kuri Divine wewe wibaza ko uzobimanaginga gute muri kazoza parce que iki ni gikorwa twizera ko kibandanya kandi kizoshika kure cyane muzokora amakwe tuzovyara ariko turizera ko kino gikorwa atari gikorwa kizohagarara ari uko ivyo bintu novuga nkaho bisa nk'umugisha Imana izogenda iraduha bije ku buzima bwacu ese uramaze kuyumvira ingene uzobandanya ukamanaginga ibijanye no kuririmba hamwe n'ibijanye n'urugo Imana izoguhereza ndetse n'uruvyaro novuga gute sinoshoka mvuga ngo bizokwama bimeze nk'uko bimeze ubu kuko responsabilité arongerekana iyo umaze kugira mariage ni sawa urashobora kugumuza mugabo umaze kuvyara responsabilité aba menshi oya sinogaruka simvuze ngo ntugaruka novuga ko ntuboneka nk'uko wahora uboneka ukiri umukobwa kuko ibintu reka stress ufise dive kumengo urayiye reka ndabizi nyene stress ufise watanguye kuyumvira amahera minervari y'abana utegezwe kufisa akazi ubunye novuga ngo ndaboneka cyane amasaha yose kuko bon sukuvuga ngo nta kazi ngira nta occupation naronka urumva nakoreko nakandi kantu waronka akazi ntituzosaba kubona novuga ngo ntimuzombona nkuko mumbona ubu hariyo amasaha utazombona mugabo nzoboneka novuga ko ntibiba byoroshe cyane nkuko uwe uri umukobwa uba wamaze kuvyara deja biba byamaze guhinduka mu buzima muba muri benshi ufise umuryango uri kuri iyo kipa nawo novuga ngo ntibiba byoroshe nkuko ubu biri yego katubaze umurongozi nawe Ange Michel Nzeyimana ni wowe Imana yahaye iyerekwa ry'umugwi wa MTC ndashaka ubwira abantu bako baradukurikirana kumbureje ndabize ko ndashaka ubwira abantu parce que naguye numva abantu benshi hariho n'abantu benshi bamaze kwitubaza baguma tubwira none mbega muzokwakira abandi bantu mu mugwi bimeze gute
nka Michel eske warondeye abantu basa ama competence y'ivyo wagomba ko bakora canke urafise ubu ico warabiye ko kugira ngo uhitemwo abantu kuja muri MTC? Nibaza yuko umbajije ico narabiye ko nkakikwishura nkaronka uburyo ushobora kukikwishura vyogorana gato kuko sinaravye ngo abantu ngo bashoboye kuririmba bashoboye gukora organisation kuko nta muntu uraba gutya aho uvuga tujya mu muntu ndabona ko arashoboye kino kintu mugabo je narasenze narafashe umwanya kubisengera hama hari ukungena Imana ngene i connecting abantu ugasanga abo bantu kuja hamwe nabo navyo bintu badashoboye batanguye kubikora neza rese naravye ngo abantu bashoboye ibi mugabo naravye abantu ushobora gupartage umutima w'igikorwa iyerekwa bakaritahura hama bakagikorera ku rugezo rwabo bushobora gukura sino twese kuva 2016 tugenda turakurira rimwe tugenda turakurana n'umugwi ko twatanguye turirimba 2016 siko turirimba no munsi ko twatanguye tworganiza ibintu 2016 siko tubikora no munsi twese tugenda turakura rero sinaravye abantu babishoboye ahubwo nashoboje n'amaga ari ibintu byo kuvuga Imana yamagara abakomeye agwikomeza we yamagaye none sinamagara abakomeye nakomeje n'amagaye bose je nabakomeje Imana yadukomeje twese hamwe irushiriza kudukuza gushika no munsi turacakura twese nturahagarika yego uvyishure neza cane bitewe na kure turiko turaja parce que urahabona nk'umurongozi mu kanya gaheze bavuze ngo tumaze gukora 15% kubijanye n'ama achievement bitewe niyo turiko turaja ndazi dufite ibintu byinshi byo gukora ariko ni gute iyi ndashaka ize kuba ari message ku ba MTC aho baherereye ariko kandi no ku bandi bantu bose aho bari mu bikorwa bigomba gukomera bako bitegura kumbure gushika kure cane ni gute wewe wo kwibaza canke wo himiriza umuntu ko yo kwitegura bitewe na kure ariko araja bitewe na vision niniya afise ni gute wowe wohanura kese so aba MTC kese so n'abandi bantu bari mu bindi bikorwa bikomeye bariko barakora ashaka ko ari domaine y'umuziki ashaka ko atari domaine y'umuziki ariko ndashaka uganiriza abantu hanini muri rusangi bafise ama vision akomeye cane bagomba gushikako ni gute aba bantu bo vyitegurira burya integuro yose n'ijambo y'Imana rirabivuga yuko nabitegurira amahiganwa baritegura cane baritegura gose abitegurira guhiganwa nk'abatlete barafise umwanya bitegura ukujya kuntu tubabona kuri stade bariko bariruka ntibaza kwirukira hajya usanga bavyuka 5h kugira birukanga ibirometero bishikira nibashika kuri stade bize biborohere kuyiruka umuntu wese afise yereko afise yari karaja arafise kongene yitegura bivanye na domaine ariko arashaka gupersamu canke ya vision afise rero umuntu wese afise igikorwa Imana yamuhaye ashobora kuba ari muri gospel canke mu muziki wa secular uri karakoresha ariko arakora cyose bivanye na domaine urimwo fata umwanya witegura burya Imana niyamara kukuexposa ku ma ecran ni vyiza ko izo kuexposa waramaze kwitegura kugira ngo ushobore kuzotanga ibintu vyiza rero ibintu vyiza bizova he kwitegura abantu batarakubona abantu batarakumenya hano uri wenyene mu cumba hano uri wenyene mu ishamba uri kurabisengera uri kuravyitegurira kugira ngo nibaza imbere y'amaso y'abantu uzoshoboye kubaha ibintu vyiza rero umuntu wese afise yere kubwa mbere na mbere iyerekwa ryose rirakeneye kwitegurika ubwa kabiri rirakeneye ko wizera kuko iyo umaze gucika intege utaratangura vyose ubuvyishe iyo umaze kudendebuka utaratangura vyose ubirangije fata igihe witegure mugabo kandi wizere ubwa mbere na mbere wizere Imana yaguhaye yerekwa hama wowe wiyizere wowe nyene ko nta kure namwe utoshobora gushikanwa n'Imana ndakubwije ukuri uzoshobora kuhashika haba mu vyo kuririmba mu byo witegura murabizi haba muri entrepreneur yaba mu bakora ibintu vyose bitandukanye fata umwanya witegura hama wizere Imana wowe ubwiwawe wizere uzoshobora kubishikako yego Jojo communica abandi bantu bose ase n'ibikorwa bakora bataririmba gose ego nabajije ikicara kiri behind kora kiri involvinga n'abandi bantu manager amahoro menshi cyane ndashaka tuganire hariho obstacle maze kubona ikunda gutera abana b'Imana b'abakristo kandi ibi navyo natwe bishobora kudukora nk'abantu baba basanzwe bakora organisation y'umugwi ukora ivy'Imana ariko ukorera hanze udakorera mu ishengero mbega nk'umu manager canke nk'umuntu akora organisation y'ibikorwa vya gospel
ni gute umuntu aba ari sense kuvyitwaramo dukwiye gusenga gusa canke dukwiye no gukora n'ibindi bintu so ni gute dukwiye kuzana iyi equilibre parce que nibaza ko management ira contribuer cyane mu kuzana amafaranga hama kandi abantu duhura nabo hanze hariho ababa badakijijwe umuntu akwiye kuvyitwaramo gute nk'umu manager kugira ngo yaporte iyi equilibre ituma habaho ugukorwa kw'ibikorwa neza mu buryo buri efficace. Kuri ico kibazo en tant qu'umu manager aba arongo uwo mugwi nivyo ni kenshi twama twafashijwe n'abantu mpereye muri MTC tutari mu rushengero rumwe cyangwa usanga ubwabo badakijijwe ariko hari igihe baza bakubwira ati dushaka imba ari muri concert yanyu turabaterera amaharanga nuko mugabo tuca tuzana nk'ibintu babibujije muri aho musanzwe musengera byiza wowe urekiribra ubwawe uja muri ico kibanza kuvuga ati nivyo ndakeneye amahera ariko mbega ko twaje ngaho kugira tuduze icubahiro c'Imana bizoba bimaze iki kuza kuduza icubahiro c'Imana hama tugasubira tukagikorora nibaza ko ari icama ikindi kijanye ni kumanaginga abantu usanga bari mu masengero atandukanye nibaza navyo nyene ni organisation ni wa mwanya mwamuhura ni wa mwanya mufata imbere y'ama repetition mukaba umwe mukagira ubumwe hagati yanyu nibaza ko ico kintu kibaye imbere byose bizoshoboka even naho twaturi mu ishengero rimwe dusengera hamwe byose birakunda. Yishuye neza cyane vraiment avyishuye neza. Ikibazo ca kabiri ngomba kumubaza numva umenga birafise en fait aho biguma bihurira na MTC. Uri muri organisation ya concert y'umugwi MTC ni bande bantu wibwira ko bakwiye kuba bari muri organisation y'iyo concert nk'igikorwa tuko durakora mu kuduza icubahiro c'Imana ariko kandi no mu kuexposa ibikorwa by'umugwi ni bande bantu wibwira ko baba bakwiye guparticipa muri organisation y'iyo concert? So organisation ya concert hajya irimo amakategori menshi mugabo ndavuga cyane ari hejuru y'ibindi muri organisation ya concert umuntu bankeneye cyane n'ubujanye na communication kuko hatabaye communication nta muntu azoyimenya ko dufise ico gikorwa hatabaye communication ni bande bazovyumva kuko communication ihuriyemwo nayo ma réseaux sociaux ihuriyemwo n'amaradiyo ibyo byose abantu niho bumvire ibikorwa vyawe hama ikindi gukurikira ni abajanye n'abagira abasanzwe bavuze ivyuma ukeneye umuntu azoza atanga son nziza kuko urava muri kwa kuntu musanzwe muririmba bisanzwe muri eglise. Naje nashaka kubaza reka mpere ngahanye mbaza ikibazo nashaka kubaza Niera wowe wavuze ko ujejwe uri muri organisation ujejwe ivya marketing hamwe n'ibintu vya relationships ikibazo canje aho kiri ni ngaha MTC dukora umuziki dukora gospel n'ivyo mugabo tuyikora muri forme itari imenyerewe cyane tuyikora muri forme turakora amaraga turakora afrobeat turakora ngene amasira atandukanye wowe gute nk'umuntu ajejwe organisation nk'umuntu ajejwe ivyo vya relation n'abandi bantu canke ahandi hantu ushobora gupresenta MTC gute ushobora kwegera umuntu ukamwemeza yuko aba bantu baririmba gospel mu gihe tuzi neza yuko muri kino gihe hari abantu bavuga ati bajya abantu bari imiziki ishushe imiziki bamwe bivuga ngo nico kimwe n'imiziki y'isi gute ushobora kwemeza nk'umuntu ajejwe organisation ajejwe ku iyo marketing nayo makorasiyo n'abandi bantu yuko bajya abantu bariko baririmba gospel kandi bakabikora neza wowe ubikora gute niki kintu cotuma wemeza abo bantu ko bavyemera? Icambere novuga nuko nyimba gospel ya kera itarizwe ku midiho ikiragaragara uyu munsi reka mvuge ngo ni ikintu ciza cyane umuziki wa gospel waragize iterambere harabayemo ikintu ca innovation ariko kandi nibaza ko ikigaragaza ko abo bantu bakora gospel atari cyane imidiho ni content y'ivyo baririmba hama nyimba jewe biragoye ko nza kukwemeza ibintu parce que ni ibintu biba biboneka mugabo nyimba indirimbo wo yumviriza ukumva byakweri iri ntiri gospel kubera ko ufatiye ku mudiho nibaza ko biraza kungora cyane muri negotiation tuza kugira nibaza ko atani ico tuza gushikaho ko nzo ndiko ndagerageza
kukumvisha ikintu no kukwemeza ikintu wewe ubwawe utari kurabona. Ibi bintu bijanye n'uyu muziki wa gospel nibaza yuko si ibintu barinda baratwemeza ko niwo dukora, uvyumvirije ugomba kuba wumva ko ivyo bintu bija muri iyo sense canke n'uyu muziki n'uwa gospel. Nibaza ko birarengeye cane imidiho, since ko nibiba biri mu ndirimbo nka content aba ari amajambo y'Imana. Nibaza ko nta kintu kinini yanokora mu gihe wowe ubwawe nyuma yo kumviriza indirimbo uba wumvise itari gospel, biragoye cyane ko tuzavugira ico dushitseko. Okay, urakoze cyane. Nashaka kubaza uyu mwigeme ngaha, wavuze yuko muri kazoza ni waronka ama responsabilité menshi, hari ibintu bimwe bizo bikugora gukora muri MTC, hariyo amasaha amwe bizo bikugoye gukora. Nashaka mbazi iki kibazo mu wundi muce, dufate nk'ubu ejo canke hirya yejo Imana iragutwaye mu kindi gihugu, uravuye mu Burundi ugiye nko mu kindi gihugu cakuri mu mahanga i Buraya. Urumva yuko bivanye n'iyerekwa dufise mu mugwi yo gushikira amahanga menshi, ico gihe ugiye muri ico gihugu responsibility ntizizoba zikeyi, ushobora kuba na nyinshi. Urumva ko uzobandanya ukora muri MTC, ni giki kintu canke uzokora kugira ngo ubandanye kino gikorwa wakoze, canke ico gihe uzotubwira ati bayi rero je narishuwe, je ndishuwe nagiye mu bindi ndi muri kiye kintu uzokora cemeza yuko canke uzoguma muri MTC, canke ni gihe kintu uzokora ku bwa MTC? Novuga ko unye nk'ubu nogirirwa amahirwe nkagenda muri MTC, mwavuze yuko urumva ngira icucumva, urumva mwavuze yuko muri MTC mukeneye abantu basponsoriza ibintu byanyu, genre ibikorwa byacu, muriko mvuga ivy'iwanyu, ivy'iwacu aka kanya ntaranagenda byabaye ivy'iwanyu. Novuga ko je nibaza ko no muri studio noja simpora mbona abandi babagira, je noguma ndi mu MTC, noguma nkora bya bindi na sponsor hoho rero cibaho kubera iki, uravyumva nawe ko ahantu mu mufuko bya byagenze neza. Nokora vyisha ahubwo kurusha ivyo nkora. Muga kuririmba ba managere kuririmba wobiheba canke wobibandanya? Sinobihebamishe kuko urazi igituma, kuko je murambona n'abandi bafatanye, noja muri studio hama mukabifata na image bagafata hari zinka zandaza Jesus Christ. Kuri ico inyisho, kuri iyo nyisho arashaka kubaza Alex manager. Alex manager, ikibazo shaka kumubaza, yavuze ko ajejwe ibikorwa cyane cyane ko mu maclip cyangwa ama concert, ibintu by'ama evenement ibiki, nirihe reka ndakibaze muri buno buryo. Wewe ni hehe hantu hambere ushobora kuvuga ati igikorwa wakoze cyabaye réussi? Ushobora kuba ari muri concert canke muri clip. Muri aba bantu basanzwe bakora ivyo bikorwa usanga ari abantu mwirukanga cane mu vyuma mu biki, rero uvuga ati je mutima wanje uranezerewe, n'uruhe rugezo uvuga ati vraiment je ndi satisfait, ibintu nakoze vyagenze neza, canke ni igiki naho uri kurakora kugira ngo niba ivyo bintu bitaraba canke birushirije gukorwa muri kazoza, muri vision dufise muri uwo mwaka canke wonyene ufise mu vyo uri kurakora, ni ikihe kintu ugiye gukora kugira ngo bino bintu bize bigendereza nko kuvyifuza? Ikintu novyita nk'ama indicateur, ama indicateur hanyereka ko ikintu cabaye réussi. Sige kuvuga ngo ni hagati ngo concert ngo nimerera neza ngo canke clip, oya ahubwo nivyo bintu nyamukuru nza ndabona yo cahesije. Numva nka indicateur yo muri yo ma clip ni ingene amantu zenya koraza, ingene ama commentaire kuri yo ndirimbo, nka notama nk'abantu usanga wumva ati nari muri ico kibazo kimeze uko nyene, ariko kubwiyo ndirimbo, kubwo kwakira ndirimbo ubu ndi muhevye inyisho, canke ndi muri concert naho. Muri concert naho ni hajya nabonye abantu baje bavitavye haya, donc ni feedback. Ni feedback cyane cyane samahera ubu byo nuzizamo kuri YouTube ku platform canke ngo mahera ku muryango, ni feedback. Nubwo butumwando nk'inyuma y'ikintu iyo concert canke iyo ndirimbo ukora nawe urakeneye amahera. Ndakeneye amahera mugabo cyo caduhamagaye. Okay, wishuye neza cyane, Imana iguhe umugisha. Reka Alex abaze nawe ngirasha tu
Okay, Jenny baza ko byinshi bajije mugabo reka mbaze Michel nk'umu artiste ni ca kibazo ca kabiri gumushaka ko tubaza nk'umu artiste n'umusore premièrement so uri n'umustar rero iyo umaze kuba umustar hari ubuntu bw'urukundo kuri benshi bukugaragara ko ukaba bwinshi kuri wewe none muri ico gihe choix de congé ubigenza gute ni gute umenya Hermat umukobwa arankunda canke ni kwera n'ubufana bon urakoze cyane kuri ico kibazo ngira ko ngereko ndagushambaza uhejeje okay Mugani bazo kutakigaruka. Oya ni ibibazo vya nyuma ni kibazo ca nyuma kimwe kimwe. Bon ubajije ikibazo ciza. Je nibaza yuko ibijanye n'ivy'urukundo nivyo nyene uvuze ngo ushobora dikojikora gute bwa mbere na mbere ndakora. Hama ubwa kabiri avuze ngo ni gute umenye umuntu ngo aragukunda canke ngo agukunze kubera ko maybe ashobora kuba amaze kubona ahantu henshi. Je nibaza yuko ibijanye na shwa dikonje ubwa mbere na mbere ni wowe ushwazisa. Shwa iri kuri wewe. Kandi ikindi ntuzoraba ngo abantu ngo bagukunda kuko abantu bagukunda deja ni benshi. Ahubwo uvuga ati wowe nawe ukunda nde ukunda ninde kuko je nije nzoba ngiye gushwazisa nibaza ko bwa mbere na mbere zo je nzora wowe nakunze nkunda nde kuko ibijanye na shwa bien sûr umuntu arongowe n'Imana kuri twebwe umuntu tuba dusenga cyangwa tuba twizera Imana ubwa mbere na mbere yuko nuko umuntu ugira ukunze hamukarongorwa n'Imana ukabisengera Imana ikabibamo bikagenda neza urakoze cyane. Okay sawa muhari yaduza guhera hariya nibazo vya nyuma ni kibazo nagumye nshaka ca kabiri mugabo muti kuko uriya ni watanguye Aniera ni watanguye kugira ni yaca gumpagara ku bintu bijanye n'akazi cyane muga turahera iwawe ya uno musuri manager sivyo ego so uno musi MTC bavuga ati twe dukeneye voyage ego uburyo ca gisata bakironse ca gisata bakironse gitanga amafaranga okay muri Afrika dukeneye udutware mu gihugu kanaka tukeneye voyage batwara mu gihugu ki muri Afrika sha wewe ni utora je kubganje vraiment nogeda muri Kenya hari amantuze sino kwa tugiye muri voyage gusa voyage kuryoherwa vacances ego mugaje kuryoherwa kuruhuka akuruhuka oya umwanya wo kuruhuka gusa kugenda muje kujya munywe auto video ikimaye muruke mu mutwe Ethiopia kweli watwara Ethiopia niho watwara Ethiopia Aniera ni bon Ethiopia mwe ari sawa ni wayo imenya ni wabizi ni wamenya dutwara okay kibazo cyawe kirabaho nyene kugira ngo tutugira ko Aniera ni ndome zingahe TikTok Aniera ndome zingahe Yero kurarura zingahe wit okay uriseka kari wit NNEELLA wabiharuye oya natsinda biheba kubera oya natsinda bireka ko mwamwe ngo ndaharuye cyane oya nakubonye ari mu indinoke sinajeje naringeze kuri ene gusa urisi kumbe witi yo nukuri bankomera amashi muri nimero okay marure gatatu kwanza marwa kabiri magwa 1 2 mu nimero yawe ya telefone ukoresha harimo gaharo gatatu ego kabiri okay Michel auno musi ni ufise umugwe MTC no musi bavuga ati okay twe nk'amama twatuze gutemberera niye njya uzi guteka kandi wabategure batinza kubazimani aho rero aho asha aho shafwe jewe nzi guteka ibintu byinshi nzi guteka kimwe dutegurira nyine bwateretse oya kwa nzi bakunda umuceri no batekera umuceri mwiza pirao aho ngene uvuze ikintu kimushaki ushaka ikintu kimwe mu gihe conyene ikintu kimwe mu gihe uzi guteka none umuceri bawujya wonyene uzi no guteka wewe umuceri ukivuga ari cyo bategurira nkaye urabaza jamambre wa no muzi kugira bagende bari satisfied je no bategurira kaka nimba ari saucisse uvuga ati je ingenda zkwita kanje no iteka no ibaga bagende ndabazi bakorera ibintu by'amafiriti n'isalade urabizi ko ukora salade arabizi n'abandi mudora tubikorana turi kumwe uyo bishingirira yako badabikora arabizi niyo njya wategurira sawa uno musi ari Aniera atubwiye abigeme bari muri MTC atubwiye n'abasore bari MTC ukuno musi manager avuga ati wengirira ashwaye umwigeme muri MTC wo mutorera nde inde Alex
Tanumwe. ati mpaye wewe uwo mugira shwaye uwa wo muri MTC Rega bigeme basigaye ni babiri inde nande Jona Gayera nawe nurimo Gayera n'umwige nta numwe n'ukuri no mutoye wowe nturi umwigeme Jana umwige ko ndabwira ko nta numwe mu bige kubera iki nta numwe bakwiriye Jo ufite utiraronderera hanze Alex uko ndamuzi nta numwe vraiment muri MTC yo kwemera cyane nimwe mwemera niyo bemera niyo twemera nitwamwemera namaze ibyo byose nugaho icyo nzi cyo yuko nta kintu na kimwe oya reka duhagarare okay ntabemera ntimumwemera ibice byinshi biri he kuba atabemera cyangwa kuba mutamwemera sa ibyo bice rero nkaho rero cyo kiragoye okay dufate uramwemera uramwemera Alex ndamwemera umugabo apana muri okay nawe uvuga ko umwemera Alex apana nakubwiye ko none sivyo birabana n'ivyari byo Alex ndamwemeye kubijanye n'akazi sesa twavuze nawe oke rero bata niba bizoheraho ni sawa mugaje ndamwemera mu by'akazi ntavyo tuzi yego je ndamwemera mu by'akazi barahangana Severant waratanze ishugwe warahawe n'ubuti utandakwaye Sarka ndabashimiye MTC kwa nyiganiro ciza ndabashimira abantu hadukorana kuri Marengo Media ni Sida Silva agende kuri YouTube cyambere ni subscribe ariko kandi subscribe kuri YouTube ya MTC Mawadani Kankarazi indirimbo iri out indirimbo zowe